bakurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibifitanye isano nabyo ubu ngubu akaba ari byo bikurikiranyweho, bikaba biri no mu iperereza. Mu itangazo mwasohoye mwavuze ko afungiwe iwe mu rugo. Ibyo bijya bibaho mu bihano bijya bitangwa gufungira umuntu mu rugo, bikorwa gute? Wenda iyo ni imvugo ishobora kuba yakoreshejwe, ariko icyakozwe ni gishingiye ku itegeko, aho umugenzacyaha yemerewe mu gihe cy'iperereza, niyo haba hari impamvu zikomeye zo gukeka ko umuntu yakoze icyaha cyangwa ko yagerageje kugikora, umugenzacyaha cyangwa n'umushinjacyaha bashobora gutegeka ukekwa ibyo agomba kubahiriza, bimwe yategetswe agomba kubahiriza. Mu by'umugenzacyaha yamutegetse ko kutarenga imbago z'urugo rwe, kuba igihe hakorwa iperereza ukorwaho iperereza umugenzacyaha ashobora kumutegeka ibintu runaka agomba kubahiriza. Ashobora akenshi bavuga ko umuntu yafunzwe kugira ngo atica iperereza, ariko ashobora kuguma iwe mu rugo, ariko akaba yakoresha telefoni cyangwa se akaba yakoresha n'abandi bantu bamusura. Byo biba bifite navuze muri bimwe umugenzacyaha yamutegetse nicyo kutarenga imbago z'urugo rwe. Hari n'ibindi yamutegetse, ariko si ngombwa wenda ko umuntu yajya muri details. Iyo ari mu rugo hakurikizwa ya mategeko n'ubundi asanzwe akurikizwa, kuvuga ngo iminsi 5 bakagezwa mu bushinjacyaha n'ibindi. Icyo gihe iperereza rigakorwa, iyo rimaze gukorwa ibimenyetso byose byamaze gukusanywa, mu gihe runaka ashobora kugezwa imbere y'ubushinjacyaha. Biriya byose byaba yamutegetse no kugira ngo iperereza rikorwe neza. Hanyuma hari indi makuru yavugaga ko atari we wenyine, hari n'undi witwa Merari Mpabwa n'amaguru nawe ngo waba yarafashwe. Byo nibyo? Ngira ngo no muri ibi by'abamporiki ntabwo ijambo gufatwa ryiza rikoreshwa. Hari ibyo yabajijwe hanyuma arataha, nta kintu. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira avugana na Assumpta Kaboyi. Nibutse ko itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu, risobanura ko hari ibyo Bamporiki agomba kubazwa akurikiranyweho, nibyo byatumye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amuhagarika ku mirimo ye. Mu Rwanda kandi mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, imiryango irenga 50 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja. Abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yasuye imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa se irwaje amavunja. Ijwi ry'Amerika rigera mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda, yahasanze imiryango biboneka ko irwaye amavunja. Ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja, biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu, bigaragara ko bamaze iminsi mike bakiza amavunja, ariko bafite umwana uri mu kigero nk'icy'imyaka 5 biboneka ko amavunja yamuzahaje. Ababyeyi be nabo mu muryango basigajwe inyuma n'amateka, kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye. Turamwe na wigaga mu mashiga bukiye, naho nta muntu wamubuje mwacu, ntawe rwose. Ngo benshi kariya ko niko karananiranye, uriya we yarananiranye wa muyobo. Marita Ingeneye ni umukecuru w'imyaka 76 y'amavuko, nawe mu murenge wa Musanze arwaye amavunja mu buryo biboneka ko budakabije. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amavunja yaterwa no kuba afite ubumuga bw'ingingo butamwemerera kuba yakwihandura. Uracyarwara imvunja se? Ndazirwara ko ndagiye kwihandura. Bigenda bite kugira ngo murware imvunja se mu mukecuru? None ko gazaga tuzi igihe uko gazaga. Ngo gwiki? Tuzi uko gazaga n'icyo gaziraga. None se nta buzukuru ufite baguhandura? Sabuzukuru ibyabaye byasize iki? Ibyabaye uravuga iki mukecuru? Ntamba yabaye yasize iki? Ubuzukuru. Naramugaye batindi ikirema. Kuri kureba ndangije imyaka 17 ndi ikirema. Ubwo nta kintu nkoraga no gutega baramba.
nta kintu gishobora gukora. Niyo akavunja kaba kagiyemo baba babonetse bakagahandura, baba batabonetse rero nuko nyine igihe babonetse bakagahandura. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ku miryango irwaye amavunja bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja, gusa hari n'abo byumvikana ko basa n'abarambiwe abarwaye cyangwa abarwaje amavunja. Ntabwo turabahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima. Murinda kuzana abanyabuzima ngo bahandure imvunja? Ubwo gabaye menshi twabagura tubahandure bagasha dusa n'abateye amahane, ubwo rero bikaba ngombwa ko abanyabuzima badufasha. Mbese wabahandura wabivamo, barabahanduraga akongera akagaruka. Mbese wabahandura buri munsi. Ijwi rya Amerika riganira na Bwana Ramuri Janvier, meya w'akarere ka Musanze, yabanje kutubwira ko bakoze amabarura bagamije kumenya umubare w'abarwaye amavunja kugira ngo babone uko bahita babitaho. Muri iyo profile nakubwiye twakoze ihera mu kwezi kwa 4. Yego. Twabonye abantu 53. Ubu nibo twahanduye, nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu. Ariko nabivuze ushobora kuhavura muri uku kwezi ukaba wabona wenda ejo bundi hari undi warwaye, ariko abo ngabo nibo twasuzanyije uku kwezi kwa 4 twasanze hirya no hino mu mibare twegeranyije. Umuyobozi w'akarere ka Musanze akavuga ko nyuma yo kubona imibare y'abarwaye amavunja bihutira kubahandura ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa. Ari ikintu kijyanye n'amavunja, hari profile kugenzura urugo ku rugo bigenda bikorwa. Rero ubundi gusohorezanya n'ukwezi kwa 4 byarakozwe, hari aho rero byagiye bigaragara icyo kibazo nta kindi kibitera n'umwanda. Icyo rero aho bigaragaye ntabwo ari kuvuga ngo turegeranye imibare gusa tugende tubike ngo hagire indi gahunda yo gutegura. Icyo kijyanye n'amavunja cyo bihita bikorwa mu bufatanye, abaturage, abajyanama b'ubuzima, urubyiruko rw'abakorerabushake, tugenda tubifatanya aho bigaragaye, ndetse n'ibigo nderabuzima, kuko hari imiti bagomba guhita babafashisha yo gusiga aho babahanduye. Ubajije abarwayi cyangwa barwaje amavunja ku mpamvu zibatera ziratandukanye, ariko abenshi barahuriza ku ngingo y'ubukene. Impamvu ni ukubura amazi, wenda yabuze amafaranga go kugura amazi n'agasabune. Ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura agasabune niba ari amarogano nta mbizi pe, niyo myaka 5 mvuze irarenga, ni ukuri pe. Amavunja gabaye nk'iwanje akaramata, ni ukuri. Ari n'igihe niheba nkavuga nti Mana koko wankuyeho iki gisuzuguro c'amavunja. Nkumva ni ibintu nanje bimbabaje. Nimba nagiye guca inshuro nk'ubu sibyo, nagiye gushaka ico barararaga amavunja ntabwo ndagitaho, buraca mu itondo nje gukora mu kwabandi mu kwa rubanda ntahe bwije. Mu bihe bitandukanye intara y'amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja. Ikibazo cy'abarwaye amavunja mu bihe bitandukanye kandi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikana nenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze ko barangara nabo bagomba kwitaho bakarwara amavunja. Aha yababwiraga mu mwaka wa 2015. Kandi tuvuga ko dutunze, tuvuga ko duhinga, hari ibintu bimwe tugomba guhashya rwose bidakwiriye kutubamo. Ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja, basanga abana b'Abanyarwanda bari mu mashuri barwaye amavunja. Ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa. Turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja, turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga. Ikigaragara cyo kurandura burundu amavunja kigaragara mu karere ka Musanze, biranasaba no kubanza kurandura burundu ikibazo cy'ubukene bubasunikira mu isuku nkeya, kuko aho baba naho bikigaragara ko ari ikibazo gikomeye, na cyane ko iki kibazo cy'amavunja kimaze imyaka kihagaragara. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatanu yagiranye inama n'abamburamatare b'intara zose z'Uburundi, barasuzumira hamwe Igitega mu murwa mukuru ibibazo bijyanye no kubona ibiribwa bihagije, gucunga amahoro n'umutekano no guteza imbere ubuyobozi bubereye abaturage mu Burundi. Kandi abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kuzamuka, barabivuga nyuma y'icyemezo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kuri wa gatatu, icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura. Kigali, Thierry Ndayishimiye. Iyi myidogo y'abanyagihugu mu Burundi ishimikiye ku ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje hamwe no kunguruza abantu n'ibintu, yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe, ibiciro byo kwiyunguruza
kwiyunguruza hagati mu gihugu yiyongereye ko hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi y'amarundi, mu gihe mu gisagara ca Bujumbura no ku nkengero zaco hagiye hiyongera ko amafaranga 150 ku yari ahasanzwe. Abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika berekana ko babuze epfo na ruguru kuko uko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba. Baratutse ibintu byose, abakozi bakora naho imishahara itekeraduka, umva ubuzima buragoye cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Muri rusange ni nka byose kubera ibifungurwa, amabisi n'amazu abayafise barayaduza, urumva ibintu byose byabaye ndanse. Kwiyunguruza biragoye, nta sukari ihari, nta bitoro bihari, nta sima ihari, ibintu byose birabuze, hanyuma bagaca baduza ibiciro kandi byose bibuze. Kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha 3 mu gisagara ca Bujumbura. Abaridoga bavuga ko uretse kuduza ibiciro hari hakwiye kubanza gukemura ikibazo c'ibura ry'imodoka. Nako twubwakira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura b'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe, nta dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nk'uburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze, inzara mu nda, bamwe bacereweyo bari bagiye, by'ukuri birateye ubwoba. N'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo. Twavyakira neza cyane kuko nta hopinga leta uko zivugijwe nuko zitamba. Mbo ikintu cohindurwa nuko boduha ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari. Turatonda tukarara kuri sitasiyo iminsi 3 tutaronka, nuko natwe ngo tuvugira rero kugira ico gitoro kiboneke ko badugije bisi hama natwe tugakora akazi nk'uko bisanzwe. Bogerageza ibitoro bikaboneka hose. Umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kubarenganirwa, gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu. Ugiye kubiraba ingingo ifashwe hanini mu mpamvu y'ifata ndi mu mutomoto yo mu fita mu masema cyane. Nicyo bituma twasaba yuko na leta cyangwa ikigo kayo ko tuvuga yuko mu bituma ibice biduga cyane rwose ari kwa mukori atari make leta isigana mu kigega. Dushaka yuko nayo niho mugabo bikunda kandi byoshoboka aho kutuza amajyana menshi cyangwa amajyana igihumbi. Naho ku bijanye n'ingabire y'igitoro, leta y'Ubuyapani yemereye igihugu c'u Burundi mu minsi heze ngo ntirashika mu gihugu nk'uko abanyagihugu benshi baguma babyibaza, cyane cyane ko muri iki gihe igitoro gikenye. Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu, yarabisubije mu ntango z'iyindwi. Iyo tugize amasezerano nka bene ayo birafise inzira bicamwo kugira aje mu ngiro. Ubuyapani twasinyaniye n'ibyo mugabo buravuga buti ico gitoro muca mukigurisha mukagurisha hino mu Burundi kugira ngo muronke amahera avuyemwo acaja mu bikorwa by'iterambere mu bisata twumvikanye ko n'igihugu c'Ubuyapani. Murumva rero yuko ico gitoro nikirashika ngaha kiri mu nzira. Iri duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu Burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangajwe mu kwezi guheze kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Iyi nkuru mwayisanga kandi ku rubuga rwa Facebook Radio Yacu VOA. Mukomeje kudusura mutanga ibitekerezo byanyu. Ndayambaje Jonathan uri Bujumbura mu Burundi yanditse agira ati ikibazo nuko abagendesha ivyuma byo kwiyunguruza batumva baguma baca kubiri n'amategeko ya leta atariko hamwe bo bahasha ntibosubira.
Washington, ijwi ry'Amerika. Iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika. Impunzi z'abarundi hafi ya zose ziri mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibarikingiza virusi ya korona, ntibanabishaka, babiterwa n'impuha, amakuru mabi n'inyigisho zidakwiye. Inkuru irambuye James Joven. Igihugu ca Tanzania gisigayemwo impunzi z'abarundi zirenga gato 145, ariko mu bitigiri dukura mu biro vy'umuganga mukuru ajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kigoma abamaze kwicandagisha bagera hafi 7,750 gusa. Benshi muri bo n'abageze mu zabukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye wa mbere, hama hakurikira abanyagihugu bose harimwo impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incanco zabaye iza mbere zitwa Johnson & Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama hakurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha, amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nivyo hanini bituma benshi batinya kuja kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bahaye ikiganiro ijwi ry'Amerika. Ubwo rushinge rwa korona ntabwo twipfuza, kuko n'abagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari ukubandanya bagendana burya bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi. Ubwo rushinge rwa korona ntabwo twifuza. Kandi ikindi nacyo twongerako ni uko no ku mashuri abana basigaye biga nabi bivanye n'izo nshinge, babonye igari bakiruka. Ico kibazo cyo kuvuga ngo gutera izo shinge za korona, tugombye ico kibazo twebwe izo shinge ntazo dukeneye, turaziyamirize, ntazo dukeneye. Nkajeho nyene ntangoye kuzumva, numva agahinda mu mutima, nta mahoro tunasubiye kumva. Nukuri aha n'ingorane ku mutekano w'impunzi. Aha nukuri twege kweri twaravyumvise, turabura amahoro mu mutima wacu. Nukuri nimurabe ibindi bintu, murangene mwodufasha, mwoye kutuzanira ibintu hene ivyo. Turagira amakenga je niyo ngarura nko kuri je. Niyo hageze ku mwanya wo kuza guteza inshinga. Ndahababuze. Siza gusa babanje batanye inyigisho. Rucanze rusigura iki, rufasha iki, bigenda uko byonyine. Nukuri umutima ucuga muri hejuru, kandi nukuri turasabye Leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe, kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zicandagisha ugomba ni kubushake, nta guhatwa kurimwo. Naho biruko harimwo bake babona yuko izo canco zikenewe kandi zofasha gukemura ico kibazo gihangayishije hafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe c'imyaka hafi 3 kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu c'Ubushinwa. Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza, kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi, gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima. Hanyuma kandi baducungere bikwiye, batuzanire n'imiti hafi. Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba, turabe ko tworonka agahengwe. Nka twebwe turi impunzi, bamwe ni bantaho nikora, harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda, ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye. Kuva mu ntango z'umwaka w'2020 umugera corona utanguye kuvugwa mu gihugu ca Tanzania, ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontiers ariryo rijejwe igisata c'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera ritanga inyigisho ku bijanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona. Gusa izo nyigisho zashikiye bake, naho atari bose, ariko bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho vya nkenerwa mu kwirinda uwo mugera. Muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ivyo baronkejwe vyamaze guhera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yemeza ko umugera corona umaze kwica abatari bake hose ku isi, ariko nta makuru y'abandura cibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka 3 kuva uwo mugera utanguye kuvugwa. Gusa amakenga ni menshi ko vyogira ingaruka mbi mu kazoza. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije kurangiza icyumweru neza.
dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi ugira umuherekeza agira ngo umugoroba w'induga uragendwa. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.